Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu ho bandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure ikugezako amakuru ibiganiro n'inkuru bigezweko biriko biravurwa mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye naho dukurikira uherereye. Ho udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye mwaramutse neza, ndetse naho dukurikira hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanye nk'igihugu ca Tanzania, igihugu ca Kenya, igihugu c'u Buganda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo n'igihugu c'u Rwanda. Mwese ndabakengurukiye cane murano makuru. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ni 2023. Narakugeza ko itangazo ridushikiye ryihuta ku banyagihugu bose na cane cane abakozi ba leta n'unyemerere mugeze ko iyi nkuru ivuga ko umugabo w'abana 4 n'umukenyezi w'umupfakazi w'abana 6 bo ku mutumba Mirama komine Bugendana mu ntara ya Gitega bahanishijwe kuri uwa 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 ihadabu ry'amafaranga 100,000 mu mafaranga y'amarundi umwe bagirizwa kurenga ibigo n'ubushurashuzi. Amakuru ava kuri uyo mutumba akaba avuga ko abo bantu haciye igihe bari muri iyo ngendo umupfasoni w'uyo mushinga nahe co kimwe n'abana 4 ngo ntibakigira ico bavuga kuko uwo mugabo utwa ronse twose hajana k'uyo muhabara. Umwe mu bajejwe intwaro kuri uyo mutumba yatumenyesheje ko haciye igihe babahanura biranka. Mbega hoba hisunzwe itegeko irihe mu kubaca iryo hadabu? Mu ntwaro muri komine Bugendana bavuga ko iryo hadabu ritegekanijwe mu itegeko ryo kuwa 22 ukwezi kwa Nyakanga 2016 rijanye no guhana amabi hafatiye ku gitsina mu ngingo yaryo ya 41. Twarondeye kumenya ico abo bahanwe babivuga ko ariko ntitwabaronse tukaba tukibandanya kubarondera. Bamwe bati ko atawa bitwariye bari kubareka, abandi bati iyo ngingo ifatwa n'abajejwe ubutungane ntifatwa na komine. Ese wewe ubivuga kwiki? Nayo kandi imbere yo kukugeza ko ryatangazo nunyemerere mugeze ko n'iyi nkuru yihuta ivuga ko mu ntara ya Bubanza ndetse no mu ntara ya Cibitoke abanyagihugu bavuga ko babonye Red Tabara yinjira mu kibira ivuye Kongo, ariko abategetsi barahakana ayo makuru. Abanyagihugu baba mu nkengera y'ishamba cimeza rya Kibira baratewe n'ubwoba. Ni nyuma y'abantu bitwaje ibirwanisho bivurwa ko hari abo muri Red Tabara binjiye mu ndwi iheze bavuye mu gihugu kibanyi ca Kongo, ubu bakaba batuye mu kibira, ariko abajejwe intwaro no mu nzego z'umutekano barahakana ayo makuru. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru SOS Media Burundi, abo barwanyi baciye mu makomine ya Gihanga, Mpanda ndetse na Musigati babanje kujabuka uruzi Mpanda. Ico kinyamakuru kandi kikavuga ko no mu makomine ya Buganda ndetse na Rugombo ari mu ntara ya Cibitoke ndetse asanzwe ahana urubibe n'igihugu kibanyi ca Kongo, abanyagihugu bavuga ko babonye abarwanyi ba Red Tabara bajabuka uruzi Rusizi. Muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza abanyagihugu bahejeje kubona abo barwanyi barenganye ngo baratabaje abajejwe intwaro n'umutekano. Abasirikare n'abapolisi baragiye muri iryo shamba cimeza ariko ngo ntaco bahabonye. Bagarutse abo banyagihugu bo mw'ako karere barashimangiye bavuga ko hibonekeza abantu bitwaje ibirwanisho. Gushika ubu mw'ivyo bibanza vyegereye ishamba rya Kibira hibonekeza ibirindiro vy'abasirikare n'abapolisi ndetse ngo n'uburuhuko bwahora busabwa n'abapolisi bwarahagaritswe nk'uko SOS Media Burundi ibandanye bivuga. Nayo kandi nunyemerere mugeze ko iri tangazo ryihuta rireba abakozi ba leta bose rivuga ko kuwa 28 ruheshi 2023 ari konji. Ubushikiranganji bujejwe abakozi n'akazi bumenyesha ko kuri ubu wa gatatu ari akaruhuko ku bakozi ba leta n'abikorera utwabo mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mukuru wa Idiri Ada ku bari mu idini y'abamuzirima. Tubisanga mu itangazo ry'ubwo bushikiranganji ryo kuri uwa 26 ruheshi 2023. Nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Bubanza abunguruza abantu baguma baduza ibiciro uko bukeye uko bwije kubwibura ry'igitoro. Ejo haheze ku munsi wa 26 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 kuronka imodoka yunguruza abantu n'ibintu ntivyari vyoroshe. Igitoro carabuze kuva ku munsi wa 21 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 ntikiboneka kuri sitasiyo imwe yari isigaye ikironka nabi. Ikiriko kiragurishwa kiva muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo aho iritiro n'inusu igurishwa amafaranga 18,000 mu mafaranga y'amarundi. Aho ni mu Kinyegero kw'isoko ya Magendo.
nk'uko bishikirizwa n'abashoferi. Ingaruka z'ubwo bukene bw'igitoro ziribonekeza. Itike iva i Bubanza uja i Bujumbura igeze ku mafaranga ibihumbi 8 mu mafaranga y'amarundi, yahora ari ibihumbi 5 mu mafaranga y'amarundi muri Probox. Iyo kwasiteri zibonetse bongerako amafaranga 1000 mu mafaranga y'amarundi. Ku mapikipiki hoho itike yikuvye kabiri canke gatatu, naho nyene batwara hagati ya 3 canke 4 icarimwe, mu gihe barekuriwe gutwara umwe gusa. Abatwara amapikipiki bagira bati ntidutinya ko badufashe baduca amande, kuko iritiro kuri magendo amafaranga turigura ntitwoyaronka. Icibonekeza nuko abatwara imodoka ubu baja kurondera igitoro hakurya muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, ari naco kiriko kiradandazwa kuri magendo mu kinyegero. Nayo mu gusozera aya makuru nunyemerere ngugezeko iyi nkuru ivuga ko muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo igisirikare ca Uganda cemera ko cishe aba ADF bakoze ubwicanyi mw'ishure rimwe. Abo nabo ni abarwanyi 6 b'aba ADF abashize inguvu hamwe kugira barwanire intwaro rusange, bishwe n'abasirikare ba Uganda mu kibanza gihuriramwo inzuzi Semuriki ndetse na Tariha mu karere ka Beni mu ntara ya Kivu y'Uburaruko mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Igisirikare ca Uganda kiremera ko cariko kirakurikirana abo bagizi ba nabi inyuma yaho bakoze igitero c'ubwihevyi cahitanye ubuzima bw'abanyeshure barenga 40 kw'ishure rimwe riri mu gihugu ca Uganda kw'igenekerezo ry'16 Ruheshi muri uyu mwaka turimo. Igisirikare ca Uganda cariko kirahiga abagizi ba nabi bateye kw'ishure rya Mpondwe mu burengero bwa Uganda kurube ico gihugu gihana na Kongo guhera mu ndwi iheze, inyuma y'igitero cahitanye ubuzima bw'abantu cabereye kw'ishure rya Mpondwe mu gihugu ca Uganda nyene. Twariko turakwirikirana uruja n'uruza rw'abo barwanyi baciye bagenda berekeza mu gihugu ca Kongo. Tumaze kwifatira 6 bo muri bo twasanze ari abarwanyi b'aba ADF, ivyemezwa na General Dick Arum, umukuru w'abasirikare ba Uganda bari muri Kongo. Hejuru y'abagizi ba nabi bishwe hamenyesha ko hariho n'inkoho z'abo bagizi ba nabi zafashwe. Twafashe kandi inkoho 6 harimwo 3 zafashwe inyuma y'iminsi 3 gusa ico gitero kibaye kuri iryo shure. Uko akaba ariko yabimenyesheje ido nido mw'ijoro ryo kw'igenekerezo ry'16 rishira uw'17 Ruheshi. Igitero c'abitwaje ibirwanisho caje kirondera ishure rya Mpondwe mu gihugu ca Uganda, cahitanye ubuzima bw'abanyeshure 41, tutavuze n'ibindi bintu vyinshi vyononekaye. Leta ya Uganda yavuze ko ico gitero ari agahomerabunwa, yongera igomomorera ingabo zaco gukwirikirana abo bagizi ba nabi.